Isi ndabivuga urumva oya ikindi kizi iyo abana kubaye ko kuha ukazona flyer irasohoza ahantu atakintu nakimuzi bari kuno ko comfortable abo muganda kwa dikidi na sugar jese nkubura tumiye mu artiste amageze kugenda kuri ntuze kuri podium aciye azara umuntu ari hayi yaborewe canje ntashobore kuririmba bico bigenda gute nivyo biramaze kuba nshuti yanje ivyo biramaze kuba navyo nyene wewe ntiwabonye na budget byamunaniye kuririmba shise n'ingeso ya Fizo wenda ntuze no ngaha wabonye double J ko yaje yaborewe kuri stage Mega Nicki Minaj byaramubaye ko ngaha Stockholm urumva ndakubarira ivyo ni bimwe ndakubwira ko ufate uko beni yavuze ibintu dukora n'umwiyaranje sivyo n'umwiyaranje mugani byemewe n'amategeko niyo mpamvu urumva babacamo sometimes numva ko na Nicki Minaj byamubaye ko byoreka kuba ku barundi mugabo sico kimwe zimwe wewe aba yaheje kuza bimwe byose no mugabo urazi Galex ivyo bayivuze mu kunga kubera iki yaje bamurindira umwanya munini yinya urumva abantu barushe aza yahwanye adashaka no kuririmba urumva bonda n'amahera yawo mugabo urumva wewe waratakaza pourcentage akabasubiza amafaranga mugabo urumva ikibazo c'abarundi urumva tubona ko arapafuminga Kiriku yara muri namba umva arapafuminga no oya ni Bujumbura Kiriku kuri stage akora neza gusa double J uko apafuminga buja siko apafuminze hano ya kandi abamwe n'ubunene abamwe n'irungu kubera kumenyera public nyinshi man nta rungu kubera yuko twese turazinanye double J ngujya n'umu bro wanje man n'umugenzi buja aranzi urumva man bishobora aje hano turabagenzi numenye kila mtu naswigi zaki gaha nta numwe abakontrole inyuma ngo mwanyoye ibiki mufata ibiki mu madepresso yanyu urumva nta numwe abakontrole kandi ntitwibagire yuko un artiste kugira ngo nyene ashobore kwandika iyo misari kugenda nyene muri mood muri vibe we know en tout cas abantu bakora muri industry canke bazanye n'abartiste turazi ukungene bimeze so unye tugiye kwigirisha ngo kwira ngo babonye for the first time bariko barimera urumogi ucu basabira mu kirere bro bagitanguye kuva urumva kandi ni navyo bintu byatumye bakora iyo GC manzo urindire GC turavuga GC ndakunyutinga Jean-Claude rero urabona abasha nyimba urabona nkuko nyene Nicki Minaj hariho abantu nyene si tu en retard si ushira utuma nyene show itagenda neza of course abantu barafise droit yo kuvuga nti aka kazi kwa ça reste un travail ego nakazi kaba mwijoro kaba abantu bariko baratamba nabo nyene banyoye urumva nakazi nyene kari mu muziki kari censé kubatambisha donc nakazi kari gasaba nyene discipline nkeya ariko naho nyene abantu baba bari free sana urumva il faut comprendre dans quoi vous voulez travailler aussi si toi tu veux juste mettre ton argent dans les événements hariya yandi ma événements kubera abasani nabo nyene si vous voulez travailler avec eux il est temps yuko mubamenya mukamenya ukugena umu artiste fonctionne umu artiste wacu nashobora gufonctiona nka Nicki Minaj urumva canke industry yacu ifonctionne nk'iyo muri Amerika canke mu Faransa kubera ntituri kuri niveau imwe aba bantu baraca amamiliyoni rasta we nawe uriko uragenda gupambana n'umuntu c'est pour avoir même 1000 euros c'est compliqué guca umuzana ngo ibintu ngo vy'amategeko ibiki bazobikora nawe nyene bageze kuri iyo niveau shu bazoba obligé en tout cas mais pour le moment nushaka kugira mureke kuvuga abantu mudafata time ngo muyage nabo banse kuza muri aya live divin akubwiye B-Face ni nka Alvine baraha bama ariko divin pose toi la question bajya anye bajya nyene nawe nyene twese twabonye ngaha anye kubera iki bavugiye muri ntuze muri background baratahuye ko ils ont une image à garder quand tu as na mamkira na JC il y a une image que tu dois garder devant les gens tu n'es pas censé être parfait ariko hariho une image ni mushaka gukora muri showbiz
reka kwica image yawe kubera bo nta image yawe ariko bariyica nta na kimwe ariko arahomba ejo natwe nimba wumva yuko ari wenyine ushobora gushanga amafaranga moi aussi demain je peux me marier avec un milliardaire et je lui dis non mais chérie moi il y a mes compatriotes là qui veulent venir chou ndondera abo bapromota turabazi c'est pas 1 milliard bari ngaha anyu tukabaha amafaranga bagakora akazi c'est qu'une question juste d'argent. Parce que pour moi, désolé, tu n'utilises pas une expérience de dingue, Moula Wassani, parce que bon, c'est pas, on t'a connecté, tu n'arrivais, enfin voilà quoi, une quoi niche. Ma préférée, non, que tu voulais château bien au lieu de toi. Et ça, c'est encore plus bizarre, quoi, nous va quoi. En fait, bati ibyo byose uko uravuga n'ibyo turavyumva kandi barafise droit yo kunga ivyo bipfuza no gukora ivyo bipfuza urumva ariko tugeze mu kazi aho onya harabaho delimite sinibaza yuko deja uri mu birigi neza sinibaza yuko ushobora kuja gukonsoma de drogue uzi ko ugira utonde ku kazi deja babimenye kiba big deal ku kazi urumva peu importe akazi akariko kose kiba big deal ku kazi so ni gute rero ushobora kuba wohabwa marché yego turazi n'abastar barakeneye energy hinge gato meze barakeneye energy oya hinge gato twakoretse shusho no kwa muganga est-ce que c'est la même chose twakoretse gato hinge manze meze sico kimwe bien sûr ariko hinge manze meze urumva navuze nti peu importe akazi ariko sinibaza yuko umuntu yo consoma drogue yokora akazi comme il faut shatse kuvuga nti akazi k'abastare k'amashow guperforminga karakeneye bien sûr energie karakeneye kandi vibe karakeneye nyene na drogue ariko drogue ya indi iri limité urumva atari babandi baza gukonsoma za Jack Daniel 8 mu ijoro rimwe agira aperforminge isaha imwe urumva ntitubankiye kunywa ariko twese turanywa ariko hariho akantu nyene ushobora kunywa ka energie ukavuga ati okay aka anye karashizemo vibe reka ngende hako nunywa vyinshi biza kwica show reka nywa urumva deja batanze example ko Nicki Minaj yego nubwo ari big star ariko hagiye yarakoze kosa urumva na Big Fizzo yama aza yanyoye hajya yego nivyo mu legend kandi afise ibintu twara ariko najya n'amakosa urumva kuza wanyoye hama nturonye nguvu zo guperforminga nico kibazo ariko kunywa ukagarda za nguvu na ya energie ivyo nta problem nta muntu umwe yigeze abankira ngo ngurumva ngo bareke kunywa ivyo bipfuza kuko nta kintu na kimwe twe dukomeye kuvyerekeye ivyo kunywa ahubwo bimenye ya discipline bavuge bati okay harakenewe energie mu masaha 4 cyangwa 5 so reka rero ni boosting ku kawid kanje canke naho ninywereza Jack ariko habeho limite nimba nshobora kuborerwa ku buri 8 reka nywe bune urahagije energie za kubikwiye cyo ni kubitira na energie canke naho ni kubitire iki amarura biva bitewe n'inzoga babashaka hama aka just shot nka zingahe zituma uja muri mode ya dance urumva ariko urengeje hajya rero ucubona des effets secondaires kuri stage urumva nico kibazo en fait twebwe se kibazo civyo by'intozenge twe ni kibazo cyo kunywa ukarenza ukabura n'inguvu zo kuza guperforming urumva ikindi naco yego kuba promoter yego nta hantu na hamwe vyera urumva hose hari udukosa urumva hose hari udukosa twa GC si amakosa y'abastar kuko na GC hari amakosa aza gukora umva yabaye influence bitewe n'abastar comportement zabo baje kwafisha urumva baje kwafisha rero GC nabone n'umwana w'umuntu yafise umutima nk'umuntu nyene aravuga ati no ni gute reka ndaguhe example ni gute wowe ushobora kuba badi uri mu promoter urahamagaye umuntu urabizi neza iyo uhamagaye umuntu show yugahera nk'uno munsi hakaba agisigaje 20 jours ngaho nyene mu Birigi akashagenda ntakubwira agize ikibazo ninde bohamagara si wewe ubu ufise amafaranga yuko uwo mufasha cyangwa naho uwo mugombora mu gihe abo bantu bamwihakanye yo kumuvura amasurance ibintu nk'ivyo amafaranga wo yakura hehe angana gute mu Birigi urabizi cyangwa mu Faransa urabizi amafaranga yo bangana gute ikibazo si ico cuko boba prisonnier ino urumva no ahubwo ikibazo nuko beforme basi uyu muntu abe au courant urumva
abe on courant plutôt urumva ntituba tubafashe nk'abana ngo urumva ngo si umwana wawe ngo ategerezwa kwanza kukwemfuma kunuko no ahubwo ni question ya ntuzenya ya protection kuriwe no kururiye kuko nawe nashobora kucavuga ati bon jewe rero nimba wahisemo kuba wogenda kunuko jewe shoro byaraheze reka tuvaneko jewe nta mafaranga nzoguha yizo 20 jours ayo zoronka niyo uzocukoresha bikabiraheze ça dépend n'ukuntu bo nyene bo kwivuganira ariko ico shatse kuvuga ni iki iyo jewe mpamagaye badi ari mu Burundi akaza ino akagenda après show yiwanje agaflyinga atagize atambwiye niyakora niyahura n'ikibazo bazohamagara jewe ko nje namuhamagaye ambassade ihamagara jewe igihugu gihamagara jewe ninde yaguhamagaye wari uri wako byagenze gute amasirasa acaza mwenda menije canke naho mugira nyene muvuze canke naho mugira uko amafaranga yobangana gute wakonsumya ngahe muri ngahe muri show ugira ukonsume nangahe urumva c'est ça la question sinon bari free gukora ico cyose bipfuza nubwo wovuga ati jewe saa 10 ndahejeje show reka nje kunywa ivyo nishakiye ushaka kunywe urare ngaho ariko tumenye ko watasha amahoro urumva ni ico en fait Okay. Jean-Claude ntacyo afise atubwirizaho ko ndamuzi atabura amajambo. Tubwire Jean-Claude. Oya, nukuvuga yuko akazi n'akazi yavuze. Urumva akazi n'akazi nta no kuva uti akazi n'akazi uje mu kazi uri mu kazi nani nimara niko ndakoresha akazi nkezo gukoresha akazi uko amategeko abivuga uhagaze gategereza kugenda sivyo ijuru cyo yeno uvuga nayo uvuga aba artiste ntibera kandi natwe nitwera sivyo iyo ugiye gukora ikintu kirenze abantu babiri swat kiragenda neza swat kiragenda nabi ntubuzi ibiza kuba muntu uzeye imbere yawe uzi ibiza kuba imbere ubu vyevita ntibiba rumva izi ngorane kandi rebaza yuko mu promota bose bavugwa nibaza gatari wenyene yuko nacagiye ca Chameleone sa umujama yabagiriye phone naho nyene yitwa Jean-Claude kwi imagine Jean-Claude turabarushira stomach oya ryose baryagiye kubije urumva problème rero suyu jisi nujya wundi Jean-Claude ndabizi ariko umva yuko vyamari kuba Jean-Claude niba Jean-Claude Jean-Claude ashobora kuba baravutse mu ntambara ntawo bizi namahoro tuva bien